icyo turindiriye inyuma y'irikete twanditse nuko ubwa mbere amenya ko turiho, amenya ko tumaze imyaka irenga 20 dukora ku kibazo cy'u Burundi, amenye yuko hari ibyo twamaze gushikako. Kimwe mu byo twashitse ko nuko abagiye Arusha hariho ibintu byinshi bakoze babifashijwe n'abantu twegereye, twasabye ngo baje kubafasha, kandi bimwe bimwe byaragize icyo bishikako. Akarorero nuko umuhinga yanditse ry'amasezerano y'Arusha basinye itariki 28 ukwezi k'umunani mu 2000 mu Swiss, ava muri universite twabaye abambere kuja kubwira tutigena mufasha abarundi. N'uburi cyo n'ikintu gikomeye. Hariho n'ikindi ngomba kubashikirako nuko igihugu cy'u Swiss nico giserukira ujya mugwi wa ONU ufasha uburundi kubandanya ugira uko ushobora kugira ngo iyi crise itorege umuti. Numu ambassadeur w'u Swiss a New York niwe yama twara uwo mugwi. Ivyo navyo byashitse je ndabizi kuko twarabikoze ko byashitse kubera muri 2007 igihe bafatiye decision byaragaragara yuko igihugu cy'u Swiss cyari igihugu kimwe mu bishobora gufasha atangorane zibaye kubera ibya diplomasi. Mugabo rero hari ingorane zaciye ziza byose uno mwanya ntabo bigaruka ko kuko ni birebire. Hariho abantu bashoboye kunyengetera barinjira barashika no ngaha barazana amashirahamwe n'ivyakenerwa tuzovuga ayo mashirahamwe yariyo n'abayazanya baribo n'abafasha baribo bafise kandi amafaranga menshi. Ndagomba ko mubimenya bamwe dayere baranka siride kubera impamvu nyango mutegera kuko bamwe bari muri bandi babuza yuko kuri guseruka, bumvise uri kushaka kugarukana ukuri barafise ukuntu baca guca inyuma bakagukubita umwereka. Barimwo mu batugariye ibiro igihe twebwe muri Syrie twariko turashaka gufasha severe. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Cyabayemo genocide, kibamo n'amayandi masakre menshi yagiye arakurikirana, mugabo abavyakirizwa ukamengo babaye abashinga ntaye bashasha basasigwa ibirava mu mashirahamwe mpuzamakungu ngo nabahuza n'ibiki, kandi baragesheje inganda mu bihugu byabo. Ivyo byashikiye u Burundi, kandi nta gihugu jewe nzi no muri aka karere nta gihugu cyashikiwe ni kumbure ngo muri Kongo sindabizi, mugabo aha mu Burundi turi igihugu cya mbere cyabaye mu bwicanyi, hanyuma abateye ubwicanyi benshi bakabana nk'abantu babahanuzwa jambo. Uko no gutuka igihugu cy'u Burundi no gutuka abarundi, ivyo biza guhinduka. Jewe ico kintu gacemanze byo buri ndavuze ni habari wibaza yuko ndiko ndamugora kubera ibinda bivuze ndemeye azondumu rusase ndiko ndarengana ngaho mu barabara pacu. Mugabo ukuri kubizwa kuboneka ko ntishobora kuraga abana bacu ibinyuma turi mu Burundi. Ntishobora kwemera yuko duhanurwa n'abamaze inganda kirazira, kandi ndasabye ko mu byanga n'ukuri. Muti tuzogira iki mu misiza? Ibyo tuzogira ni byinshi. Twabwiye yuko hariho intara tubaza yuko zifise icyo zomara mu rumwimenyerezo wo kuvugana ukuri n'ukurekurirana intara nka Muramvya, Bururi, Kirundo kuri byababayemo. Ivyo tuzogira bishoboka, bidashoboka naho tuzogira ibindi, ariyo tuzogira ku mugaragaro cyangwa ibindi tukabigira mu ibanga, cyangwa ibindi naho tunyitugoye tubavuga tuti ibi turabiretse abandi bazobikora. Hanyuma kumuriza kwiga nama yawe bibuca isasa ikaba yarateguye gukurikirana ikibazo cy'u Burundi. Turimo duserukira hariya aye bazo bariho bari, kandi n'ibyashika bazofata ijambo. Abagira amangete ku Burundi niba batushakira amahoro, jewe ndabasaba nti
gira enquête ku mabi yose yabaye kuvuga ngo ugomba kurondera ukuri ku byabaye kuva muri 2015 gushika ubu ukibagira ivyo twaciye mu myaka yindi 62 67 bama babivuga jewe singomba kubisubiramo mugabo ndashobora gusubiramo ivyo je naciyemo personnellement 72 kame nacitse ku 10 88 j'étais torturé singomba kubibabwira nyine byagenze kuko jewe nababwiye n'ukuri jewe si n'umuntu yihora mugabo sishaka ko souffrance nagize hari uza kunyinda ku muvyimba ibyo sindavyemera n'ukuri abo rero bagira ama enquête batubwiye ngo bagomba kumenya ibyabaye kuva muri 2015 gushika ubu bagaca iruhande ububisha bwabaye mu 1993 na 1994 bica abakuru b'ibihugu babiri gushika uno musi tukaza tutaramenya igituma ubutungane budakora abo bantu bagira enquête sinzi icyo babashaka barafise izindi nyugu